wohanura ugwaruka rw'uyu munsi gwiyumvira yuko akazi ari ubuzi atari ubwo gukora? Ego icambere nyene nkuko bivuze hari abantu benshi nyene ugwaruka rurasohoka mu mashure ugasanga ruranebagura akazi ruvuga ati jewe na diplome yanje kano kazi akasi no gakora ugasanga rero ugo gwaruka gwahisemwo kuguma gwicaye akazi n'akazi akazi mu gihe ubona yuko niyo gakora atacuka zo gutwara urafise ingufu zo gakora urafise ubwenge bwo gukora ukabona yuko akazi kazoheza kaguha ifunguro ya buri munsi ndetse kakakurihira naho ubaye muri ico gihe uragakora kandi ako kazi kabara akakamaro hera kuri utuntu dutoya nyene nitwo tuzogufasha kwiga gushika kuri bijya binini nakare mu kirundi bavuga ngo ubuza gusha uratagata kandi ngo iza kurisha ihera ku nama. Hey, Linox TV. Yeah, ni Justin Burundi musanzwe mumenyereye. Justin Burundi ushobora kumwita coach, kamwita teacher, icyo usanzwe ushaka cyose. N'umwansi wa zone de confort, umwansi w'ubunebwe ariko umukunzi w'ibikorwa. Uyu munsi rero nko mubibona ni mu kiganiro kazi ni kazi. Dusanzwe turi kumwe n'umutumire adasanzwe ahagiye kutuyagira byinshi mu bijanye n'akazi ko kwiteza imbere. Rero imbere ko twinjira mu kiganiro nido reka ndamusabe no mukunzi wacu aramutse abakunzi ba Linox TV ndetse agigwe ko anidondora. Murahawe ikaze mukunzi wacu. Urakoze cyane nyakuba mu menshi makuru kuma kano karyo akazina kanje nitwa Eloge Kishaka nkumamvuka mu ntara ya Gitega commune Gishubi nize amashure yanje kuri secondaire kuri lycée Sainte-Croix de Ntita aho nahize mu gisata cy'ivyindimi hanyuma za kubandanyiriza amashuri Bujumbura aho nize École normale supérieure ishure nderabigisha ENS aho nize mu gisata cy'icongereza. Murakoze cyane musanzwe mwumvise yuko asanzwe ari umuntu yize nubwo tumusanze hano mu kazi ka misi yose we wasanzwe ari umuntu afise diplome si diplome imwe gusa murumva ko yize secondaire ndetse akaba yararangije no mu gisata ca nderabigisha ENS. Rero mukunzi wacu ndetse no musatirizi dusanzwe tubona mu kazi ko kudandaza. Mbega kano kazi kawe ukiri ku ishuri ko ndatangaye kubona usanzwe uri umudandaza kandi wari usanzwe umuntu yize. Eske kano kazi wari usanzwe ufite indoto yo kuzogakora ukiri ku ishuri? Nyabujya ko nzi benshi bari ku ishuri biyumvira ati nzorangiza nja mu kazi ka leta. Wiyumviriye gute? Eske kano kazi wari usanzwe wiyumvira kuzogakora? Ego tukiri ku ishure ngira ngo nterijeyo jenyine byashikiye cyo kimwe n'abandi banyeshuri bose twiyumvira yuko deje amashure yacu tuzoba abantu bakomeye cyane. Bamwe twumvira ati tuzobabigisha rutura, abandi twumvira ati tuzoba baganga, abandi bakimvira bati tuzobamenyesha makuru canke abacamanza n'abandi. Ego ariko maze guheza nagiye kubona yuko ivyo niyumviriye koko yuko atari ivyo birahinduka. Ndamara amezi n'amezi n'akazi murabona yuko abaheza ni benshi, abahejeje imbere yacu ni benshi ariko kuronka ubuzi bigaheza bikagorana. Rero iki cyumviro sinovuga ngo cyandimwo ngo nkiri ku ishure ahubwo cyagiye kunzamwo inyuma après narahejeje amashure ntangura kwiyumvira ati none ko mpejeje ndicaye ndabuza akazi none vyo guma gutya nyene ni igiki noshobora gukora kugira ngo ushobore kwiteza imbere nteze imbere umuryango wanje nteze imbere n'igihugu canyibarutse. Murakoze cyane. Uri wawe uvuga ati naranse kumvira ryabwirizwa rivuga ati ja ku ishure ronka diplome ronka akazi ndetse ubushitse muri paradi. Ariko ndakubona rero uri ku cicaro cyawe mu rudandazwa rwawe
mbega ikibazo nashaka kukwibariza, urabona yuko abanyeshuri b'uyu munsi bararangiza amashuri sivyo, bakarangiza ariko ubabwira ati twiteze imbere, bakakubwira ati nta mutahe dufise, ntabyo dufise twokora. Mbega nkawe umaze guheza amashuri yawe, wotubwira canke woducira ku mayanga ukuntu wahavuye uronka umutahe nyaburya benshi babibona umenga ni indoti iri kure cyane? Ego nkuko bivuze baraduhimiriza mo kora imirimo duteza imbere, ati ariko ingorane hari nta mitahe dufise. Nuvuga ni ikintu taje ivyumviro vyacu nuko dushaka gusimbira hejuru, dushaka gusimbira ku yindi ntambwe yo hejuru, tusimvye ijya ntambwe yo hasi, dushaka kugendagenda kandi twohereye kwavura. Rero nukuvuga ko mu bisanzwe igikuru sumutahe, igikuru icya mbere na mbere nuko ufise amagara kandi ufise inguvu, icya kabiri nuko ufise ubwonko bwo kwiyumvira. Rero nuvuga ati kijya cyumviro, ivyumviro vyawe nivyo bikuru mu mutwe, nivyo utegerezwa kuraba ukiyumvira, hama muri tujya nyene duke ufise hajya hasi uri tujya tufaranga dukeya, burya buryo bukeya ushobora kuronka, ugaheza ukaraba ivyumviro vyohura n'ubwo buryo ufise, hama ubwo buryo butoya nyene akaba aribwo uza kuvyaza umusaruro. Ugahera kuri ivyo bitoya, hama ivyo bitoya navyo bikazogutuma cyangwa bikazoguhagurutsa ugashika ku yindi ntambwe. Murakoze cyane. Muravuze ati umutahe wa mbere ni mu mutwe, mindset. Kigira kabiri naco ni kumva udasanzwe, uri umuntu afise ubwoba bwo gutangura. Bizigura uri wa wundi ashira wa mugani w'abafaransa uvuga ati petit à petit oiseau fait son nid, canke ya citation nkunde kuvuga ati chaque patron a commencé comme un ouvrier. Bizigura umukozi wese canke umubosi wese plutôt, umubosi wese ategerezwa guhera hasi akaduga buke buke gushika aho agera hejuru. Rero nkunze kubona abanyeshuri benshi canke abantu bahejeje ubuzi basuzugura ubuzi, bakavuga ati je sinodandaza, je sinokora kano kazi kari hasi, abigisha abantu banyigishije bontwenga, ababanyi canke bakyumvira ati wapi mvaye na diplome yanje sinshobora kudandaza ipwaro. Hano nabonye uradandaza amapwaro, uradandaza amashu, ndetse uradandaza indagara, ukadandaza n'ubuntu bwose mbona busanzwe busuzuguritse. Mbega nka wewe ni gute wavuye wiyumvira ati jewe vyakwanka vyakunda ndaretse kuraba amaso y'abantu? Ni igiki wohanura ugwaruka bw'uyu munsi gwiyumvira yuko akazi ari ubuzi atari ubwo gukora? Ego icambere nyene nkuko bivuze, hari abantu benshi nyene ugwaruka rurasohoka mu mashure, ugasanga ruranebagura akazi, ruvuga ati jewe na diplome yanje kano kazi akasi no gakora. Ugasanga rero ugo gwaruka gwahisemwo kuguma gwicaye. Rero novuga nti akazi n'akazi, akazi mu gihe ubona yuko niyo gakora atacuka zo gutwara, urafise ingufu zo gakora, urafise ubwingi bwo gukora, ukabona yuko ukazi kazoheza kaguha infunguro ya buri munsi ndetse kakakurihira naho ubaye, muri ico gihe uragakora kandi ako kazi kabara akakamaro. Rero navuga ati gwaruka gurika kuraba ubuzi buri ku yindi ntambwe, buri ku rundi rugero rwisumbuye, hera kuri utuntu dutoya nyene nitwo tuzogufasha kwiga gushika kuri bijya binini nakare. Mu Kirundi bavuga ngo ubuza gusha uratagata kandi ngo iza kurisha ihera ku nama. Rero tangura kuri utwo tuntu duto ivyo bintu bito wige muri urwo rudandazo ruto, hanyuma ubwo bumenyi uri kurakura muri urwo rudandazo ruto, ubwo bwenge uri kurakura muri urwo rudandazo ruto canke iyo experience, eka nako kanyungu ubone ko ari gatoya uri kurakura muri urwo rudandazo ruto, kazogufasha kumenya gutunganya rujya rudandazo rukuru. Rero haguhitamo kuguma wicaye ngo warize amashuri waragizene, tangura utuduhera dutoya twawufise, kora ikintu bihwanye naco, raba utorangura, nimba ari ifarine rangura, kora icapati girante, kora imikate, uhere kuri utu tuntu nyene duto, apana kwiyumvira kugurukira hejuru. Utu duto nyene ntutugaye mu gihe ubona yuko tugakarasyo tugufasha kuriha inzu, kora utwo nyene ushire ku bute, ureke kuraba amaso y'abantu. Ikintu kihari nuko
ugwaruka dutegereza kumenya yuko kirazira kuraba amaso y'abandi bantu, kirazira kwiyumvira bajya abantu nakaza kumbona gute ndiko ndagira ibi n'ibi oya, wewe ba wewe nyene, wewe niwe uzi icuri kandi niwe uzi ihangiro wihaye canke intego wifuza gushikako. Reka rero gusuzugura akazi, kora ku kantu nyene ubona yuko ari gatonya, ariko uvuga ati ndagakora ngerageza kugasunika canke kugateza imbere kugira ngo kazunshikane no kuri vya bindi binini nifuza, ako noguma nicaye ndeza amaboko kandi narifise ivyo 10,000 ivyo 50,000 ivyo 100 utwo duke nyene noshobora gutanguza nkaheza katujaza umusaruro. Murakoze cyane bakunzi bari no TV, murumva yuko ukeneye gushika hejuru atari umuntu atanguza imitahe minini gusa, ariko mushobora gutanguza agatahe gato cyane. Abo mubona badandaza amagi ejo uzobatangarira babaye ababosi, abo mubona batembereza utuntu duto ejo uzobabona babaye ababosi, kuko abo bose wumva babaye ababosi batanguye nk'abakozi basanzwe. Rero mukunzi wacu, hari ikindi kibazo nashaka kukwibariza. Urabona yuko waratanga urudandaza rwawe, uradandaza, ubu ndabona ko ushitse ahantu heza cyane. Eske hariho intambamyi woba waragiye urahura nazo woyagira umuntu wese yifuza gutanguza business kugira ngo nawe niyazigira azomenya uko ashobora kwitwara? Ego, murakoze cyane kuri ico kibazo. Nuko bimeze, urimo entrepreneur, ushaka kuba entrepreneur, ushaka kuba kwinjira muri commerce, muri projet kanaka, wemera kugira kumenya, uramenya yuko uzoshobora guhura n'ingorane zigiye zitandukanye. Nkaje novuga yuko nkitangura bwa mbere na mbere naraje ndaraba ikibanza aho nokorera, ariko murabizi yuko mu rudandazwa wagize ikibanza ahantu si ngombwa abantu bose mu karere baca bashoka bamenya ico kibanza cawe aho gitumbereye kugira ngo mumenyerane ndetse baze kugushorera. Rero novuga ati niyo ntambamyi ya mbere nagize, naratanga urudandazwa hanyuma ukabona yuko abakiriya baza kugushorera, baza kudushorera bino bintu vyacu, ukabona yuko ari bake cyane, ugasanga ndicaye ndumvise irungu, hagacaza ibintu nyene vy'ukumengo harimo kwihebura, yumvira ati none nzoshika he, ariko uwundi mutima ukaza ukambwira ati komeza bandanya, jya umutima amenyo. Nuko jya umutima amenyo mu rudandazwa, mu kintu buri kurakora. Rero nkajya umutima amenyo, ariko buke nuko rugendo, kandi ngo buke bushikana umusiba ku mugezi. Byarakomeye, urabona yuko abantu baragiye baraza, abakiriya tukabaronka, none ubu dufise abakiriya, dufise abantu badushorera. Novuga ati ibintu bimeze neza cyane. Ikindi naco, indi ntambamyi igira kabiri novuga, murabizi yuko iyo abantu bakubonye ushinguye ikirenge uri kurakora akantu, hari abantu baza baguca intege, bakubwira we ntaho uzoshika, ibintu ntaho bizogushikana, canke se nkuko mwabivuze bakagutwenga n'amashure yawe, ukuntu wari uciye ubwenge ku ishure, icongereza, igifaransa, shimi wari uyizi, wari uzi biology cyane, twari tuzi ko uzoba umuntu ahambaye, none raba ya mashure yawe ntaco yakumariye, twebwe twarahevye, ariko raba aho dushitse, ariko raba wewe uratanguye, mbega wewe bizogushikana he? Nyene ukumva ibijambo vy'abantu biguca intege, bakubwira raba uriko urapimira ifu abantu, uriko urisiga ifu, ukamengo nyene urasuzuguritse. Ariko ni cya nyene navuga, uraheze nyene ukiyumvira ati jewe ni jewe nyene, bajya sibo bamenyera ico gukora, sibo baza kumbwira, nije nzi destination yanje mu buzima. Rero ugaheza ivyo vyose bakubwira ukavyima amatwi, hanyuma wowe ugakora kugira ngo uzoshike ku ntego zawe. Ivyo vyose rero twaravyihanganiye, ariko ubu rero ndabona yuko aho narejo so nkiri ibintu bimeze neza cyane. Ikindi novuga nuko ugitangura urashobora guhura n'abantu bavuga ati aba expo, ugasanga n'abantu baza kubwira makadeni maka iki mabonya ni ibintu vyo gufungura, ugasanga rero amadeni yabaye menshi, ugasanga
washatse gutanga amadeni menshi kugira ngo kumbure wikunde wakaze ku bantu bagira abakiriya ugasanga rero uraguye mu mutego w'uko ushobora kubura amahera yo kuza kuranguza kajya kaheze kura ayandi mahera yo kuza kukaranguza. Ivyo rero twaragiye turabiraba ukuntu twabigira mu kuraba mbega ujya muntu ujya mukiriya n'umukiriya w'ubwoko ki agize ku rwego uruhi rwo kunshorera mbega ikintu c'ibihumbi 4 c'ibihumbi 5 ideni ry'ibihumbi 10 norimuha canke sinorimuha ukamenya kujera gukontrola abakiriya bawe ukavuga ati afise umutima umeze uku nomugurana akantu k'igihumbi nta ngorane yo kazana ninamugurana akantu k'ibihumbi 10 bizomusitaza bizomugora kukazana ukamenya ati ubu nomuha canke vyogenda gute muri ivyo nyene hanyuma ugahebuka bimenyera. Murakoze cyane mudusiguriye byinshi, ndibaza yuko abakunzi ba Linux TV bagiweho batahura byinshi muri business canke mu buzima bw'ubudandazwa yuko bitorosha, ariko atubwiye yuko kwihangana ari cyo kintu ca mbere ndetse no kuvumiriya ukareka gutega amatwi abantu baguca intege ukareka kumviriza bakubwira ko udashoboye atawuzoshika, ariko ukagira icyo bitwa perseverance mu buzima cyangwa ukaramiriza. Rero bakunzi ba Linux TV nizere ko mwagiye mwakira ibintu byinshi n'impanuro nyinshi cyane muri no game ya business ndetse mukaba mugiye ngira gushira mu ngiro. Rero mugenzi wacu twasanze hano kuri tele tugiye kurangiza iganiro cacu arico kazi ni kazi. Nizere yuko hari akajambo kanyuma wagigwa ko ubwira abakunzi bacu kugira ngo tugigwe ko turangiza ikiganiro cuno musi. Ego murakoze cyane. Akajambo kanyuma kagasoni karugino ubwira abakunzi ba Linux TV nuko umuntu wese cyane cyane reka mpagare ku banyeshure mu gihe bakiri ku ntebe y'ishure bategerezwa kwiga, ariko bongera bapanura umutwe biyumvira ni giki inyuma hambavu y'amashure hambavu y'ubuno bwenge turiko turaronka mu vyigwa, ni ikihe kindi kintu tuzokora inyuma y'ano mashure, kuko turavye singa mu Burundi gusa ndetse ni kwisi yose ugwaruka rusohoka ruheza amashure n'abantu benshi. Rero nimba abantu benshi baheza amashure si ngombwa ngo leta ishobore kugira uburyo bwo gukwiza bose akazi, biba ari ibintu bigoye cyane. Rero dutegerezwa kumenya yuko dufise ingufu kandi dufise ubwenge. Reka rero ubwo bwenge twagiye turaronka ku ishure, reka rero izo ngufu twebwe ugwaruka dufise tuzikoreshe mu kumenya mu kwihangira imirimo. Mu gihe tumenye kwihangira imirimo uzosanga duteje imbere imiryango yacu ndetse tugateza imbere n'igihugu cyatwibarutse, hama ibintu bigaheza bikagenda neza hako tuguma twicaye. No kubwira yuko kuguma wicaye bishobora gukwega ingaruka mbi nyinshi cyane. Tugeze kuvuga urashobora kuvuga ati je ndaje amashure reka nicare nize 3 ndindire uzoma akazi k'ubucamanza nigi byo kwigisha, reka ndindire kuzoba professeur de français cyangwa de l'anglais. Ugasanga ugumye wicaye umwaka umwe imyaka ibiri, uko kuntu uguma wicaye uwo mwanya uguma wicaye naho nyene haziramo vya vyumviro bitewe n'ubukene kubura ico urya kubura ico ufungura nico no kubura ico wambara, hakazi icyumviro cyo kwiba cyangwa cyo kugira nabi abandi bantu canke icyumviro cyo gufata ibiyayura mu mutwe kugira ngo wiyibagize izo ngorane uba urimo. Gutyo rero kazoza ka Burundi bw'ejo kakaba kariko karononekara, kandi ari twabwirizwa kuzoba turi abantu bahagarara kino gihugu cacu, turabagwiza tunga bejo. Rero ugasanga ibintu biriko birononekara muri iyo nzira. Rero tumenye yuko turiko turiga ivyigwa kanaka, ariko tumenye ubwo bwenge, tumenye nizo nguvu dufise ukuntu tuzozikoresha hambavu y'ako kazi ka leta, hambavu yo kurindira ako kazi ka leta, tumenye ukuntu tuzoba turatunganya imirimo yacu. Murakoze cyane. Nizere ko abakunzi ba Linux TV bagiwe ko bumviriza ibintu byinshi byo tuma bibateza imbere mu bijanye na business. Rero mwari kumwe na Justin Burundi nko bababwiye, iyi ni Linux TV. Abadasanzwe bayizi sanzwe ikorera kuri ABC Building en face de l'avenue de l'amitié. Rero abataragira share bayigire, abataragira like bashireko kugira ngo tubashe kubananya dutwika. Ni Lino
Inox TV mwari kumwe na Justin Burundi, tukaba twari kumwe encore n'umutumire wacu akaba yitwa Ikishaka Eloge. Okay, na Gasaga, tukaba tuzosubira mu biganiro cyahaza.